Shalom, mu kanya gato muga mukurikirane intebe zo ku munsi wa gatanu. Muhezagirwe cane. Shalom bakunzi ba Kanguka, nanjye ndi mu Imana yagiriye neza binyuze mu kiganiro cya Kanguka. Najyaga nsenga ngashiriraho Imana igihe, kamera nkaho nyitegeka ibyo gukora ndetse nkagena n'igihe bigomba gukorerwa. Nkikoreza abandi umutwaro wanjye, kandi nkumva ko ubwo bansengeye Imana yabyumvise, cyane cyane abahanuzi. Ariko nasanze narayobye. Uyu mwaka wari uwa 4 ntegereje urubyaro. Ni igihe kitanyoroheye, yaba njyewe ndetse n'umuryango wanjye. Cyabaye igihe cy'amaganya n'agahinda ndetse no kwiyanga. Ariko mu mpera z'umwaka wa 2025, maze kumva inyigisho za Kanguka, nkumva ubuhamya bwabo Imana yagiriye neza binyuze muri Kanguka, cyane cyane umubyeyi wari utegereje imyaka 24 ndetse nta na fallopian tube agifite, barazikuye mu kwa muganga. Uwari umaze imyaka 60 ndetse atakijya no mu mihango, n'abandi benshi cyane cyane Imana yateturuye binyuze muri Kanguka. Nanjye nahinduye isengesho, niga gusenga, shima Imana mu byo yampaye, ndetse no gutegereza igihe cyayo. Ngasenga mu masengesho y'umwihariko y'abagore bategereje urubyaro. Nanjye Imana yaranyiyeretse, ubu ndatwite. Nditegura kwitwa umubyeyi nanjye. Imana yankuye isoni n'agahinda. Najyaga numva abandi bashima, nkatekereza ko ari ibikabyo cyangwa se ntazi uko bafata. Ariko nanjye bivugwa muri Kanguka, mu mashimwe ya buri munsi, nanjye nabyibonyeho. Bavandimwe, ntimucike intege, mukomeze mufate kandi mwizere Imana ko ishobora byose. Na bya bindi byananiranye, ni ukuri irabishobora. Chris, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha hamwe n'umuryango wawe, kandi gukomeze. Abo mukorana bose Imana ibahe umugisha. Abatanga ubuhamya Imana ibahe umugisha, kuko nibo batuma twizera ko Imana ikora kandi yumva gusenga kwa buri wese. Ndetse n'abitanga ngo igikorwa kiboneke, Imana ibahe umugisha. Nubwo gutanga ubuhamya biba bitoroshye, kubera ko Satani atabyishimira, ashyiraho imipaka myinshi. Ariko mu gihe gikwiriye nanjye Imana iranshoboje, mbasha gutanga ubu buhamya. Nubwo maze igihe kirekire cyane nifuza kubutanga, ariko ntibinkundire. Uyu munsi Imana iranshoboje. Imana ishimwe cyane. Shalom. Shalom, nanjye ngomba kuvuga ibyiza by'Imana yankoreye mu buzima bwanjye. Ubuzima bw'abayemo ni ubuzima navuga yuko mbayeho gufashwa kw'Imana, kuko iyo hataba Imana gushika n'ubu nibaza ko ntakiriho. Rero ndashimira Imana Data mushobora byose, nyir'ububasha n'ubushobozi, na Yesu yatwitangiye ku musaraba. Inaha yanjye ngomba gushinga n'ibintu byambaye ku munsi wa mbere. Umunsi wa mbere narafashwe, mvuye hanze ndinjira mu nzu. Ninjiye mu nzu, nciye ku muryango w'inyuma, mugabo biranga ko nshika iyo nari ngiye. Nafashwe n'ikintu mu mugongo no mu nda, ndaribwa. Naho nari ninjiye ngo nshire telefone ku muriro, sinabaye nkishyira. Ndaribwa, naciye njyama hasi umunsi wose, ndiba ndaribwa mu ruti rw'umugongo, ndaribwa mu nda, akaziba k'inda umunsi wose urahera. Noho ninjira, ndabuka ngenda kwinjira mu cumba, ndandarangira navura nk'umwana w'uruhinja. Hama ndafata Kanguka ndasenga. Sinzi ngo nashizemo Kanguka iyi. Niho numva umutima wanje nofata imiti. Narafashe imiti, ariko ntibyaheze. Umunsi wose urahera, ijoro rirahera, mugabo sinaryama, sinicara, sinahindukira, sinagira gute, umfukame kuribwa gusa.
umunsi wa mbere wahera, uwa kabiri ndafata imiti kandi ntivyahera. Umunsi wa kabiri ku mugoroba niho nabwira telefona umuganga wundi apana n'uwo ahora nkurikirana iyo ngize akabazo runaka. Rero aranzanira n'indi miti ndayifata ku munsi wa kabiri ku mugoroba, wa gatatu numva ntagihindutse. None nibwira ntoya reka rero ndeke gufinata. Wa gatatu nja hano haje nyine sinzi ngo nashizemo akantu kajyana, ndayifata ndasenga na kirisi, aravuga nti hariho umuntu yumva ubabare mu mugongo, ububabare bwose ashima Imana yaturakanwa, ashima Imana arakitse. Erega nagiye numva amasozi mu maso, agiye gusenga ububabare buca buriyongera mu mugongo, kandi hari n'ababara mu mugongo no mu nda. Uwo munsi wahera, mugabo kuva aje gusenga n'ubwo bubabare bundi bwinshi buje, nararose agahengwe ntumvuye kavuye. Harakurikira umunsi wa kane, nasigaye numva ari nka kwa kundi hari ibisebe mu nda, hari ibisebe mu mugongo gusa. Ubwira n'isaha nshinze intahe, ubu meze neza ndakomeye. Rero ndagomba nimesha abantu bose, ndababwira yuko Imana ihari kandi ikora ivyiza biri muri Kanguka ni vyinshi. Narafashe n'ikindi gihe mfata kuri ukuboko, hari akantu kari kaje k'inkavyi yaragiye. Ubuzima mbayemo nobwita yuko mbaye mu buzima bw'Imana. Muri Kanguka hari Imana, abantu bose badafata Kanguka barahomba, ahubwo natwebwe dufise Kanguka bisaba yuko tuyikwiragiza hose, kuko ivyo Imana ikora birengeye ubwenge bw'abantu. Ndashimiye Kirisi, ndashimira umuryango wiwe n'abadufasha kuturonsa ikiganiro Kanguka, n'abaterera bose kugira ikiganiro kibandanye gushikira hose kandi gikwire hose. Rero ubuzima bwacu tubushire ku Mana kandi twizere Imana, kandi irakiza kandi irashoboye. Shalom. Shalom. Nanjye nashakaga gutanga intahe y'ibyiza Imana yankoreye. Nigeze kugira ikibazo mwite, umwana mpfira mu nda, biba ngombwa ko mubyara yapfuye. Byari ibihe bitoroshye kuko twari twiteguye bihagije, tuzi ko buri gihe gitoya nkabyara, ariko biza kurangira nabi. Ubwo rero muri icyo gihe cy'ibikomere, umubyeyi wanjye aza kumfasha, amba hafi, ariko nanone nyigisha ko najya nsengera muri Kanguka. Kanguka rero nari nsanzwe nyizi kuko najyaga numva, yajyaga byumva mu rugo, yumva intahe tukazumva zimwe, akasenga rimwe tugasengana rimwe na rimwe, ariko ari ibintu tutajyamo cyane nk'abana kuko numvaga Kanguka ari y'abarokore. Noneho nyuma nza gushaka, mva mu rugo, sinongera kugira aho murira na Kanguka. Mu gihe cy'ikibazo cyanjye rero, muri icyo gihe cy'ibibazo byanjye, naho nagize ibyago byo gupfusha umwana, hajemo n'ikibazo cyo ko nyababyeyi inkondo y'umura yaramanutse, bimwe bita kumurika kwa nyababyeyi. Ubwo rero icyo kibazo cyari nakibonye, numva ngize ubwoba, nibaza niba se ibi bintu bimbayeho nakongera gusama bigakunda. Bwa mbere njya gushaka umuganga, njya kwa muganga kugisha inama, kubaza niba ari cyo bankorera, niba bankorera operasiyo wenda bakayisubiza mu mwanya wayo. Muganga ambwira ko bitapfa gukunda mu gihe nyifite gahunda yo kuzongera kubyara, ahubwo angira inama y'uko wenda nagabanya ibiro, kugerageza gukora siporo, gukora operasiyo byo bitakunda kuko bishobora kongeraho ingaruka mu gihe nongeye gusama. Narabyumvishe, ndagerageza kugabanya ibiro, ariko ikibazo nyigifite. Nyuma rero nza kongera kujya ku bindi bitaro njyanye n'umubyeyi wanjye, bari yari yumvisha bari gufasha ababyeyi bahuye n'ibibazo byo kubyara. Tujyayo, tugezeyo naho barandebera, bambwira ko bidakabije cyane, nabo bangiye inama yo kujya nkora siporo, ko bizageraho bigasubirayo, bikisubiza mu mwanya wabyo. Nakomeje ndagerageza kuko icyo kibazo cyari cyaraje, umwana yitabye Imana muri 2024, ubwo 2025 yose ishira nyifite icyo kibazo, mbona bigenda bitinda kugira ngo itamanuka, inkondo y'umura itamanuka. Uko kuko nahuraga n'ikibazo, byansabaga yuko nagira ikintu nkora, wenda ndyame, nicare,
ariko niba nagenze ndagera mu rugo mu gihe ndi bujye koga ndasanga yamanutse, niba namaze umwanya munini mpagaze n'ubundi ikamanuka. Byari ibihe bitoroshye rero kuko nari nsanzwe n'ubundi mfite umwana ngomba kwitaho n'umuryango byose, ariko ndakomeza ndasenga. Narasenze rero noneho kanguka nyiha umwanya uhagije nk'uko umubyeyi yarangira inama yo kujya nsenga. Ndasenga Imana nyiha icyifuzo cy'uko rwose nifuza kuzakira, nisaba ko ninyira nzayishingira intahe. Rero igihe cyarageze nza gusanga narakize. Ni manifestation nagize, njyewe naje kugeraho numva ntabwo nyicyumva ya wundi y'umura yamanutse nyine kuko cyaramanukaga, najya koga nkagikoraho nkacyumva. Ubwo rero nisanga kitakimanuka. Ni intego yo kuvuga ko nihashira ibyumweru 2 nabyumva nzashinga intahe. Ibyumweru 2 ubwo nashakaga gukonfirma ko nakize koko. Ibyumweru 2 birashira, biranarenga ukwezi kurarangira, hashira n'ukundi kwezi ndavuga ni narakize kuko ntabwo byongeye kumbaho. Naba nagiye uko naba niriwe kose umunsi wose, akazi kose naba nakoze ntabwo cyongeye kujya kimanuka. Ubwo rero ndabanza nshimira Imana bisanzwe mu isengesho ko yabashije kunkiza, ariko noneho gushaka imbaraga zo gushinga intahe birananira. Nyuma rero mpamagara umubyeyi wanjye nawe kuko yarahangayitse ahora ambaza ese uracyumva cya kintu. Ndamuhamagara ndamubwira ni cya kintu cyarashize ntabwo nyicyumva. Arishima ariko arambwira tugomba gushinga intahe. Ndavuga ni ngomba kuzayishinga koko. Ubwo rero intahe yanjye yariye. Ndashimira Imana ko yabashije kunkiza. Nshimiye Kristo udusengera, imbaraga akoresha mu masengesho, umwanya biha twese akadusengera aho turi mu bihugu bitandukanye. Imana ikamwumva, Imana ikatwumva, ikakira ibyifuzo byacu mu kwizera kwacu. Nk'uko baratubwira tukwizera kwacu niko kudukiza, si we ukiza ahubwo ni ukwizera kwacu. Narizeye rero ndakira, ndabishimira Imana. Nshimiye Kristo udutera imbaraga, utubwira kwizera, akabidushishikariza, akadusengera. Nshimiye kandi n'abaduha intahe bose kuko nabo babigiramo uruhare kugira ngo natwe twizere ko tuzakira. Uwiteka ashimwe rero. Intahe yanjye yariyo. Shalom. Shalom, nanjye ndaje nshinga intahe kungena Imana yangiriye neza, kungena Imana yankijije. Bene data naragwaye ingwara, izo ngwara ziramberera nabi, ziranzengereza. Izo ngwara abantu baranyita amazina. Nari ngwaye umutwe bene data, umutwe na estoma. Ibyo bintu byama bintwara mu bitaro uko bukeye uko bwije, nta mahoro nari mfise. Nama ngwaye. Hama rero niho numva umuntu amakanguka arambarira ati rero niwaza urumviriza akanguka burya uzokira. Rero bene data niho Imana yampa agatelefone, ndose agatelefone baca barakanyiba, bakanyivye. Hama ndavuga nti Imana urasubira umpa akandi gatelefone nze ndumviriza. Bene data Imana ikirampa kandi nakakiriye bene data, ndumviriza intahe za bene data, nkumviriza ukuntu abantu bakize amakansere, sida, diyabete, ingwara ziteye ubwoba babohotse. Bene data ndavyumvise nanje nkashima, nkavuga nti nanje ndimo ngafata bene data, nkaryoherwa nkanezerwa bene data. Hama rero nanje uko nama ngwara nkaja mu bitaro, nkama ndi mu bitaro. Nagwaye uwo mutwe na estoma imyaka 25 bene data. Bene data nakize uyo mutwe warunzengereje, ntaco nimarira, sinashobora kuja hari ugwamo, sinashobora kuja ahantu havuga iradiyo, ntashe naca numva bene data merewe nabi. Bene data niho naje numva abantu umudamu ashinga intahe ko yagwaye umutwe. Uwo mudamu agwaye umutwe akavuga ati naragwaye umutwe gushikaho kubera ubushuhe umushatsi uromoka urava ku mutwe. Nanje rero bene data navuga nti none kamana ko agiye ku mutwe akiri ku mushatsi, none kamana nanje ndwankijije urankijije.
ndumva intahe y'umwana mama wiwe ariko aramushingira intahe y'uko uwo mwana yagwara umutwe agiye mu minsi mikuru, yataha agashika agwara, yagiye ahantu hari urwamo yagwara, abonye umuco canke ikintu cose kica umuco agwaye umutwe, batakunda ko hari ikintu na kimwe caka. Nanje bene data niko nari imeze, sinashobora kubona umuco, sinashobora kumva iradiyo, sinashobora kumva abantu bavuga, ndetse n'umwana atambutse akagira ahagaca ahondi naza ndavyumva. None rero bene data ndashimiye Imana ko yambohoye, yangiriye neza, yankijije uyo mutwe. Mwana aragiye mu masikanere barabura ico ngwaye. Mwene data ndashimiye Imana cyane ko Imana yankijije umutwe na estoma. Ndashimiye Imana ko Imana yambohoye. Bene data sifise uko noshima, sifise uko novuga iyo Mana. Ndashimiye Imana rero ko yagize neza igashizana umuntu yama dusengera, yama turi hafi, akadusengera akitanga. Ndamushimiye Kristo n'umuryango wiwe wose, n'abamufasha, n'abashigikira igikorwa bose. Mwami ndabashimiye kuko babikorana umutima mwiza, kuko basengera abo batazi, hama dukumva dukira. None rero ndashimiye Imana ko ari bakoresha. Nanje bene data ndavuze nti Imana yacu nihabwe icubahiro. Abumvise intahe yanje ibashikeko, abatarakira ntibarambigwe, babandanye bafata n'abazokira. Shalom. Shalom. Ndashima Imana nanje ko nakiriye muri Kanguka. Nari ngwaye pumogoshe, sinashobora kwinjiza imwemu neza nyene ngo zinjire. Narabara cane muri pumogoshe nyene, narabara kwinjiza, ariko guzisohora vyari bisanzwe. Hama ndasengera muri Kanguka, nsengeye muri Kanguka, ariko vyaragenze neza. Kristo yigeze amvuga, ariko je nabandanije kwizera. Ndavuga ati jewe Imana irankiza nabo bataza kumvuga. Ndasenga na Kristo, turasenga. Mejeje gusenga niko guca nsubira kwinjiza impwemu, kuko ndazinjije cane naho vyambabaza gose. Niza impwemu zike kugira simbabare. Naho naciye ninjiza impwemu cane, numva nukuri biraheze, sisubiye kubabara. Ikintu nabonye gusa ni ukwizera hanini, cane ni ukwizera. Siyamuha kuvuge kuko Imana ibiriko iratubura twese. Nanje narizeye ndavuga ndakira, naho batavuga ndakira. Narakize rero, meze neza. Haraheze iminsi 3, ubu numva meze neza cane. Ndashimiye Imana, ndashimiye n'Imana ikoresha Kristo akadusengera. Imana imuhe umugisha. Nongera shima, narigeze gukira infection vaginale, ariko haraheze igihe narayikize. Nasengera naho muri Kanguka, naho ndayikira. Ndashimye Imana ko yankijije, kandi ndashimira na Kristo. Imana ibandaye imugirira neza. Shalom. Shalom. Kuko nanje fasha akanya kugira nsangize abandi ibyiza Imana yangiriye muri aya masengesho yo muri Kanguka. Zukuri Imana yankoreye igitangaza. Kanguka yabaye ku igenekerezo rya 13. Ego jewe nari ifise umwana yaramaze iminsi 2 mbona ashuha, aguma ashuha, ariko namupimishije bakabura ingwara arwaye. Niho mu mwanya wo mwijoro nka saa 9:00 hari mu masaha 9:30 umwana yatangura guhema nabi, arashuha mu mutwe, ariko ikindi gice cyose cyo hepfo mu gatuntu, amaboko, amaguru atimvye nyene akanye cyane.
niho namuraba ndamufuka ariko biranka guma ameze uko nyene kugira ndabe ko yogira agashuhe ca tugira imigabo y'uko twokugura akanguka tugasenga. Yego niho tumaze kugura akanguka intahe ziheze dutanguye gusenga, umwana tumufashe ngo tumusengera atangura guta ukuboko atwikura. Yego n'umwana mutoya w'umwaka n'ukwezi kumwe. Hama ndavuga ati Imana itanguye kuyerekana, turabandanya turasenga, amasengesho ageze hagati umwana ashatangura kudahwa, aradahwa mu nyuma aca arituma. By'ukuri twagiye guheza gusenga, umwana yatanguye kugira ubushuhe umubiri wose nyene bugereranye. Yego aragira urutuguta nyene arabira iyashu nyinshi nyene. Turashima Imana, turabona ko Imana ikoze igitangaza. Yego kuko kuva muri uwo mwanya ntiyasubiriye kugira ubushuhe nk'ubwo yahorana, ko ku munsi wa gatanu nirunguma ndamuha umuti w'umuriro kubera ko bari bamubuze ingwara ariko akaguma ashuha. Ariko guhera muri uwo mwanya nta muti twasubiriye kumuha. Yego nashima Imana n'ukuri yuko niyo yabikoze. Umwana nabona ko umenga agiye kwitaba Imana nyene yamaze kumera nabi, umva amaze gutimba, ntivyari vyoroshe ariko tubona ikiganza c'Imana. Hari n'iyindi ntahe kandi sinibuka akanguka yariyo. Yego vyari bimeze nabi mu rugo, mugabo nyene ndasenga Imana nyene ndafata akanguka turasenga. Hama umukozi w'Imana aravuga yuko hari umugabo abohotse kuri impuissance sexuelle. Umugabo wanje nawe yarafite ico kibazo, hari n'ibindi bibazo nyene mu rugo bitari bimeze neza, ariko vyose bica biragenda neza. Yego Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro by'ukuri. Imana yarakoze. Nashimiye abantu bose bagize groupe ya Kanguka, abantu bagize ico bakora kugira tuze turaronka inyigisho za buri munsi. Imana ibongere umugisha. Yego Imana ibongere umugisha. Abantu bose bagira ico bakoze bakitanga ku bwacu. Yego kuko baraturokorera ubuzima, ko kenshi hari igihe usanga umuntu yari mu bintu bitameze neza, ariko kubw'amasengesho muri Kanguka n'inyigisho turonka, ku bwanje novuga ati ivyo numvira muri Kanguka nivyo bindeze, nivyo bintu nkunze. Ko ibimbakiye byose nisanga ndiko ndasengera muri Kanguka, ziga inyigisho za buri munsi nkumva zirafashije. Yego intahe yanje yariyo. Shalom. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibage gufyonda ku gakengeri kugira mumenyeshwe igihe cose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cane.